amakora nsumira ngo marashwanye n'uwo mwahora mukorana sigura yuko no munsi yana Jadomix agiye kutwibagiza ba Oscar n'abandi. No Big Farious ndamwambitse imyaka myinshi naho ndi mu Buganda twarakorana gushika n'ubu turacyakorana ugiye kuraba no ku ma platform yanje uzobona amafoto turi kumwe ndiko ndamwambika contact z'abandi bantu maze kuronka wambika bo ngaha babaririmbyi apare ya Big Fizo wumva ko mwakoranye igihe kirekire nabe kuvushitse kwavuga ati ubu ndi instaye ngaha ku bwanje nimvira yuko ntiwashoboye kumbaza kuvyerekeye imvura fashion carico aho yavuye uko bimeze narige wanayinyambitse urambye ati ambara wowe upendeze. Yo, what up my people, so meze good tumeze neza. I'm El my love mwari mu mutade w'Rwanda meze good guys, ndameze fresh kama kawaida kama dawa. No musi aho nagiye rero banyambisa agapira. Ndibaza macha musoma ngaha muna kama panandikwa aje. Handitse gute? Ubizi nawe umaze wajanja wa mjini ndio wanajua hii logo inamaanisha nini. Tuli mu mvura fashion kwa Jadomix kugira ngo tuyage about in umuziki wiwe ndetse n'ibindi bishi bitandukanye bikorwa byo mu buzima busanzwe asanzwe akora kugira ngo tumenye ihinduka giwe bimeze gute. Mfise ubusako bwinshi nagiye ku muronda yashika ngo ndamuronke hari cyari kibazo but namuronse nk'umutade w'ikigwa. So atwaje tumikaze kwa tumuramutse hama tumenye ibindi bigenda gute. Brother ni aje? Ya safi kaka. Meze neza. Ndashima. Swaga mzee. Utaweza ni imvura. Ni imvura fashe. Ariko rameze neza. Ndashima vraiment shimuhoraho ibintu ni sawa. Vyantwaye igihe kugira ngo ndakuronke nahangayize kugira ngo ndagutore. Wiriwe mu bikuno munsi. Mu bisanzwe narindi ngana ariko ndaprepara ahantu nyene ntangure gukorera hashasha. Ego. Nenda kumenyereye hariya muri village ariko nagiye nje kuri system yo kukuvumbura ndakubura no munsi wananiye. Leo menishinda kabisa kukuvumbua. Ariko rero Imana ishimwe bashe banya address barambwiye ati yana genda umuronere muri boulevard niyo yobari. Sivyo Imana ishimwe ko ndagutoye. Ava yuko nshika ku muziki wowe usanzwe ukora mbaye wanda kwaze kwimuka kwawe gufatiye guki. Kwimuka kwanje kwafatiye kubera urazi ko nakorana n'abandi muri village ariko nahezagiwe kuronka uburyo bwo gushobora kwikorana acamvuga ati reka mpindure nikorane nka jewe nshobore gukora ibintu bihagaze ugatwe kiwanje jenyene. Urumva n'ubuntu bw'Imana n'Imana yashoboje. Amakora nsumira ngo marashwanye n'uwo mwahora mukorana. Oya ntana gato. Uri se cyane gose. Ariko kwimuka none wabona umenga ntiwinjiza agafaranga gakwiriye kugira muvuge ati bana hanya ndi satisfait canke wavuga ati na pesa haitoshe reka nume nigira gukora utwi wanje. Ntiyari question y'amahera ahubwo yari question yo gushobora kuorganiza ibintu bimere neza bihagare ku mwanya uko ndavyifuza. Ego tukiri ngaha nyene ku bintu cyo kugurura shop y'impuzu ndakeka neza ko genda ndagusanze ibintu bitaraba fresh utarabitunganya neza ariko nizere ko ikintu cyose kiri ku murongo atakintu kimwe kizobura ejo naza sangeho ameze fresh mu iduka. Ibintu bimeze neza cyane nkuko wasanze nakubwiye ko na indi bizo wasanze ndiko ndategura bariko barakoresha shop. Ego bariko barahadekora neza hari ibintu bishasha umva nshaka kugira ikintu gitandukanye n'icabandi abantu kubaha ibintu bimeze neza ku giciro ciza nyene ibintu bimeze neza bizomera neza cyane. Turafise ba Oscar turafise ba Kemas turafise nabandi benshi batandukanye basanzwe bambika abantu. Wewe nka Jadomix uriko uyumvira gukora iki kugira ngo ufate power nini cyane irengeye iyo wiyumvira? Aje power wanje no gukora ivyiza muzoyibona nkuko naye sanzo ndabikora. Umva abo bandi nabo nibakore hama jengiye kwerekana ubuhinga bwa jenshoboye uko ari byo nigiye ko banyitwa perfect design. Rero nshaka kubereka ivyo nshoboye ku gatwe kiwanje. Bisigura yuko no munsi yana Jadomix agiye kutwibagiza ba Oscar n'abandi. No ntibihagaze kuri Oscar ntibihagaze kuri inde jenje gukora nka jewe nerekanye je ivyo nshoboye nka jewe. Ego jengiye gukora ivyiza ugatwe kiwanje. Babigoshe tubonye umuririmbyi afata umwanya akavuga ati reka ntegure kazoza paso yanje iri nyuma y'umuziki ndiko ndakora kugira ngo nivyananirana mu muziki ubuzima bwanje buze bubandanye kuko nibikeshi turira tuvuga ati gute baririmbyi bacu badafata umwanya kugira ngo bakore business zabo zo ku ruhande but uri kurabikora uri kubikorana inguvu zidasanzwe amafaranga ava mu muziki canke office ibindi usanzwe gukora biva bikuzana amafaranga yo gukora bino bintu. Je namye nkora fashion kuva nkiri muto ni navyo nigiye
dukuyemwo umuziki namye nkora fashion ibihe byose niko kazi konyene ego ni navyo nigiye urumva nivyo nkora nivyo nshoboye dukuyemwo umuziki ego uno munsi abantu bari bakumenyereye hari aya muri village market kugira ngo baronke adresse neza yiwawe ngaha twoyitanga gute bakumenye gute aho ndubu aho ngiye gutangura gukorera vuba ndibaza nko ku munsi w'ejo twatanguye baheje decoration ni kuri Galerie du Boulevard iri opposite yahahoze Havana niho turi hama nimero za shop ni B12 ego hari umuntu ashobora kuvuga ati je nkeneye order sinigwa ndaja gutembera hari abastari bavuga ati je sinigwa ndaja gutembera mu village cyangwa mu magaleri ndondera impunzu nkeneye kuri call gusa mubya atana brother ni aje uri he nzanira agahuzu ndayo ko kameze fresh nkeneye size yuko nawe yo kuronka gute aje banyitwa speed dukwiye muri byose banyitwa speed jewe ndagira delivery ndakunda kororeza ibintu abantu mu buzima aho uri ndashobora kuhagusanga urashobora kugurira impuzu online uciye kuri platform z'imvura fashion turafise page kuri FB turafise page kuri IG Instagram turafise page turafise group kuri WhatsApp urumva ibintu by'uwanje kenshi ndabikora online ego nta nimero ya telefone umva ushobora gutanga nayo nimero ni iganyene nkoresha ngaha yo ndi ngaha nkoresha 60 15 65 40 hariho niyo nkoresha ndi mu Buganda mugabo ivyo ca ndabiha abantu mu Buganda nyene ego aha nyene tukiri ngaha ku kintu cha fashion nico manza gufatira ko kwanza ko nico cyambere je numva gikuru si bose bafise ivyimvyo gukora ibintu nk'ibintu sivyo uri kutegura iki kugira ngo nabandi n'urundi rwaruka rukora gukurikirana cyangwa rurabaja domix rugira ico gwize andiko ndategura ikintu kinini mu Burundi kandi nzogikora mugabo sino guhitariki ngo ryari nzogikora mugabo nzokora ikintu gishasha ngaha muzokibona sinifuje ukivuga ko nikirashika ariko giye ugikora okay tuje ku muziki wawe rero Jado Mix nk'umuririmbyi uno munsi hadutegurira iki je kuvashika ntarankubitira ikintu kizima kuvavuye mu Buganda kavuga ati reka nze ni install mu ngaha mu Burundi uri kutegura iki ku mwaka warangiye twaba dutanguje uwundi mu bisanzwe narindindiye gukora muri uwo mwaka ibikorwa already birahari hari indirimbo shasha hari ama video ariko sindagira kuzitanga byavanye n'umwanya ikintu cyose ni programme nkuko bavuga ko witonze amira binoze ubu rero mugiye kubimira mugiye kubona ibintu byari ko umwanya ugiye brother gyari vuba cyane binashobotse mu kwezi nyene muraronka ikintu gishasha ci wawe wenyene cyane ni collab hariho icyo wanje jenyene hakaba hariho na collabo mugabo icyo mumenya nuko mugiye kuronka ikintu gishasha kandi giteguye neza Jado rakunze kunyegeza ibintu umva ko nyene kavuga urumva ko hari utuntu abanyegeza ikigiye gusohoka ni collabo mugiye ufite zibiri ariko uzotangura iyo collabo cyangwa uzotangura iyo yindi mu buzima je nimvira yuko abantu benshi kuvuga biroroshe ariko ugasanga ibikorwa birabagoye jewe nimvira yuko icyo novuga nuko mugiye kuronka akazi gashasha hama bikurikira muzoyi stile za umesha basi nyimbo za bastiste stile za umesha za upupu nk'umuntu ashatse uko mwambika mu ndirimbo iyo bigenza gute aranyegera tukavugana Frank amahera si byo bizi imbere hari gusanga usanga uruponyo rukwiri yani ibintu bisanzwe agenda akunda gufasha abantu yego uno munsi Jado Mix ku bantu basanzwe bakunda fashion kubigeme cyangwa abasore nabwo neza ko kuri fashion ziwe azokora order kuba kubahungu gusa cyangwa kubakobwa cyangwa kuri bose wumvise ni Jado mix urazi cyari cyo nova tuzo mixinga bose nkumi kwa ndazazi na nirodo mariage ndazo turaga ntazo ndazana ariko ndibaza mu nyuma ko nzozishiramo na zone kubera nambika abantu bose uko baba bameze kandi nkagerageza kuba ibintu biri unique nico kintu niyemeje ego biba biryoshye cyane ndasubiyemo biba biryoshye cyane abari byose duhaguruka kugira ngo dufate umwanya wo kuyiga ubuzima bwa kazoza Jado hariya wavuye bivanye no kuntu wakoranye na mugenzi wawe ni experience waronse hariya no fata yuko nuko twakoranye nyene nk'abafrere ariko experience na isanzwe ndayifise kubera narakoreye Buganda imyaka ishikindwi
hariya mu Buganda niho nofata yuko ariho nzwi cyane umva kwabaye gukorana gusa yarampushinze amanda namushimira ko yaranyakiriye ego na cyane cyane impamvu ituma Jadote karagaragara cyane nkuko tubona abandi bagiye baraboneka bagaragara bavugwa stiliste runaka stiliste ngo Jado ntaboneke cyane kandi tuzi neza ko ari karakora kandi asanzwe ebana Bogard de la saison yambara neza yambika neza niyi impamvu nimvya yuko ko yanari nkiri mushashi Bujumbura nariko ndiga i Buganda maze 4 mois ngaha urumva niyo mpamvu umuntu atahora ari mu gihugu harabanzi abo twari dusanzwe dukorana na esanzwe ndikiri impuzu abantu benshi nimvya yuko bo bari banzi ibikorwa byanje ndabikora hanze y'igihugu niyo mpamvu nibaze babarimvye bambwira bahora baza kugushora bacagushora cyane bagushoye rimwe warambwiye cya geti na big farious ya sharp to him yarankoreye ikintu ciza arampamagara nkamwambika ngira iki ese nubu baracaza ubirishaga kule no big farious ndamwambitse imyaka myinshi naho ndi mu Buganda twarakorana gushika n'ubu turacyakorana ugiye kuraba no ku ma platform yanje uzobona amafoto turi kumwe ndiko ndamwambika contact z'abandi bantu maze kuronka wambika bo ngaha babaririmbyi apare ya big fizo wumva ko mwakoranye igihe kirekire nabe kuvushitse kwavuga ati ubu ndi instaye ngaha ni benshi cyane benshi barandondera kuva nshike ngaha benshi mbona makuru barayamenye barandondera ego mbere ko turangiza ibiganiro akajambo kamwe kanyuma ko kurangiza ibiganiro woshikiriza amoko kari ku mutima cyangwa ikintu umva ko nari kukubaza nta kubagije twogana ko twoganira ko cyari iki je ku bwanje nimvira yuko ntiwashoboye kumbaza kuvyerekeye imvura fashion cyarico aho yavuye uko bimeze narige wanayinyambitse urambye ati ambara wowe upendeze no mama navuze ati simve ngaha ntagize ikintu ndakubajije wari kunsigurira ngaho nsigurira imvura fashion nishira hamwe giyemeje kwambika abantu ku rwego rwo hejuru bakaba na fashion ayitiriye yuko ari Institut Supérieur de la Sape mu Kirundi hari abantu ni Institut Supérieur de la Sape mu Kirundi sasa mu Kirundi ni ntuze ni cyaye mu Giswahili n'ugwego rukuru go kwambika abantu ego Institut Supérieur de la Sape wa gusapa sapology ego urikiyemo abantu bangana gute ndazi ko uri CEO wewe abakurikira inyuma yawe ni bana oya muri aka kanya ndumwe nami ndabikora ndumwe mugabo hari abantu bamfata mu mugongo sponsor ziva ku Rwanda ariko imvura fashion ubu muri aka kanya aracyari umwe wenyene arikorana ngo umutwe umwe wifasha gusara ntwifasha gusara akuva gushika kwawe ngaha nabahe aba special thanks wovuga woshimira kuba baragufasha kugira ngo ushike ube wewe uri uno munsi ni benshi cyane naragize inshuti hari aba client tumaranye imyaka myinshi ndafise team yuwanje impanura ituma ibintu ndabikora neza ndafise team iri nyuma ya jewe ariyo team ya Creye na Jado Mix yo team niyo kumpanura harimo nyene abantu benshi dufise equipe asante sana papa ndagushimira cyane kumanya bampaye merci sana karibu kandi yes bakunzi ba Charity TV nibaza mwabaye neza ko abona nagiye byasabye ko nicara nkatekereza bukabo saze nkabanza nkabureka ko ni hatari hari ibiti biturirwa gusa mwumvise neza yuko ukeneye kwambara kaberwa uja kwa Jado Mix ninganya muri Boulevard Galedi Boulevard kugira ngo uhambare ubegwe ni B12 ushitse muri B12 seje mu etage ahanyene hasi uwinjiye ucyo kuri côté gauche kaca ukatira mu cyo habona sasa ni wewe rero kugira ngo wambare ubegwe wambare fresh nkanje ntacuruzi zirogoya ahubwo iyinya ni imvura fashion ni triko zo kwambara kugira ngo ushitse ibe ariyo sinyu mubonera kusanga yambaye agatriko nkaka ndetse yambaye yaberewe fata umwanya wawe fata inshuti zawe fata abagenzi bawe fata umuvukana fata abavyeyi bose babwiye ati nahandi ugiye shopping atari hehe kwa Jado Mix mu mvura fashion muri B12 Boulevard Galedi Boulevard murakoze cyane ndabakunda